kiretse ijwi ry'Imana, ijwi ry'ijambo ryiwe ryahishuwe riducwengetera mu nkomezi mu mutima wanje no mu mutima wawe. Bitari uko tuzoca ku ruhande rw'ivy'Imana ikora, ibyo yakoze kandi n'ibyo izokora. Umwami natange ubuntu bwiwe, ijwi ry'ijambo ryayo ryumvikane mu buryo bwumvikana kandi mu buryo busobanutse. Paulo aravuga ngo nimba inzamba ivuze mu buryo butumvikana neza, ninde yo kwitegura akambarira urugamba? Ijwi ry'inzamba y'Imana rishobore kuzana ijwi ryumvikana, ijwi rishobora kumenyekana kuri abo bose bihawe mu buryo bw'impwemu. Ndabibabwira, igikoresho ni byiza ko kivuzwa mu buryo butumbereye. Misi yose hariho abantu baririmba mu buryo bucuritse. Ni nako bimeze ku bijyanye no gutangaza ijambo ry'Imana. Rirashobora kuba rihuje neza n'amanota y'ijambo ry'Imana mu buryo bwumvikana bushoboka, kandi nubwo biri uko amajwi amwe akaba aca ku ruhande. Imana ime mu by'ukuri jewe na twebwe twese iduhe ubuntu bwo kuba duhuza, nk'uko Mwene abivuga, tukaba duhuza n'uwabyanditse. Igihe tuzanye tukavuga tukuva ibyanditswe nk'abana b'Imana, dutegerezwa kuba duhuza n'Imana mu buryo bwuzuye, turi hamwe. Murabona ko ibyuma, ibicurangisho bihari ukuntu bihuzwa bigashyirwa hamwe, hanyuma igihe biba bihuje neza bishyizwe hamwe, twese twumva akaneza kava mu mudiho, mu muziki. Ubwoko bw'Imana butegerezwa gushyirwa hamwe, bugatondekwa, ariko gusa bihuje n'amanota y'ijambo ry'Imana, atari ibyo ikoraniro rimwe rivuga cyangwa umugabo munaka avuga, ariko bihuje n'ibyo Imana yahishuye ku bw'ubuntu. Urashobora kugerageza gukora igikorwa cy'Imana mu buryo bwiza bushobora, ukagisigasiga ibintu byose, ariko nubwo biri uko ugaca ku ruhande rw'ibintu nyabyo, kiretse uwahuje n'Imana kandi kuko bihuje n'ibyo yahishuye mu ijambo ryewe. Uyu munsi nashaka kuvuga kukuri kw'Imana mu gusoma imirongo imwe ya Bibiliya mfashijwe n'umwami nkayifatira ko mu ncamake. Reka dutangurane n'Abaroma igice cya 3. Turasoma hano duhereye ku murongo wa mbere. Abaroma igice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere. None umuyuda aruta abandi ate? Canke gukebwa kumara iki? Umurongo wa 2. Arabibarusha byose. Icambere nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana, ngo amasezerano yayo. Umurongo wa 3, tuvuge iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiwe ko ngo mbega bizokoraho ubwizigwa bw'Imana? Umurongo wa 4, ngo biragahera. Ngo biragahera biguma ari by'ukuri, ngo Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari umubeshi, nk'uko handitswe.
ngo kugira mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rukinja. cyane cyane iki cyiyumviro ngo Imana iguma ari nyakuri. Ni amajambo atatu avuga ibintu byinshi gusumba ibyo twotahurira muno mwanya. Umuntu aravuga ikintu akabivugana umutima w'ubunyakuri, mugabo ntashobore kubigumya ngo abifate mu nyuma. Arafise ibyo agambiriye byiza ntashobora kubishikana, ariko Imana yo bimeze ukundi. Imbere y'uko isi iremwa yakoze umugambi wayo w'agakiza kandi irawushikana. Iguma ari yizigirwa kandi iguma ari nyakuri mu bintu byose ikora, mbere nubwo umuntu wese yoba ari umutizigirwa canke umuntu wese aba yari umubeshi, kandi umuntu wese nawe atari umwizigirwa, twebwe turashobora kwishimikiza mu buryo bukomeye ku by'Imana yavuze tukabishingirako. Bijanye hano no kumenya nimba abayuda bo bari bafise ico basumbya abanyamahanga, kandi ikintu ca mbere intumwa itangura kubona nuko abo baronse n'ibyo ugukebwa, baronka n'amasezerano. Ariko muzobona yuko iyi ntumwa nyene imurika ukuri n'ubunyakuri bw'ibyo bintu. Hanyuma mbere hano akaca avuga mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 28 ngo kuko umuyuda wo ku rukoba atari we muyuda, kandi ugukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa. Non, n'est juif que celui qui l'est intérieurement. Ariko umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ni uk'umutima. Par l'esprit, en esprit. Ni uko mu buryo bw'imwemu, atari uko mu buryo bw'inyuguti. Ici l'apôtre parle. Hano iyi ntumwa ariko avuga ugukebwa k'umutima, ukebwe na mwemu, atari ugukeba umubiri. Gukebwa k'umubiri ibikorwa nyine mu buryo bugaragara nk'uko inyuguti zitegeka, ariko avuga ugukebwa k'umutima, uko ata muntu n'umwe, uko Imana yonyene ishobora gukorera muri wewe no muri jewe. Uyu munsi ntiwobaza ngo ninde mu by'ukuri ari umuyuda. Uyu munsi wobaza ngo mu by'ukuri ninde ari umukristo mu maso y'Imana. Hanyuma rero abantu bovuga ngo turi bo kubera yuko twabaye mu mubatizo n'ibindi, nubwo byari ibyo kutumijagira kw'amazi inyuma gusa, ariko abantu bakabyitirira, hanyuma bakibwira ko ngo n'abakristo, ngo kubera yuko ngo hari igikorwa ciyitirira ica gikristo ngo cakoretse ngo kuri bo bakorewe ikintu kitari n'icya Bibiliya, ariko kubigaragara inyuma bakaca bavuga ngo n'abakristo. Hano ikibazo nico kumenya ninde ari umuyuda mu by'ukuri. Uyu munsi turashobora kubaza ninde mu by'ukuri ari umukristo, atari umuntu uwo igikorwa cyashizwe ko kigakorerwa ko mu bigaragara inyuma, ariko ni uyo ari umukristo imbere muri we, uyo
yagize umwimenyerezo, yabaye mu mutima wiwe, yabaye habayemo ugukebwa kwa mwemu biciye ku nkota y'ijambo. Murabizi yuko ugukebwa ni ikintu kibabaza, kandi biciye kuri ko abantu bibuka icyaha cy'inkomoko, hanyuma bakabitwarana na buko. Ariko hano mu isezerano rishasha ariko avugwa ukumenya yuko ukugwa kwahindukiriye mu kuzuka kwa Yesu Kristo umwami wacu, ngo ntidushobora kuraba inyuma gusa ngo tugeze kuri Adamu ngo hanyuma ngo tuvuge ngo twagwanye nawe gusa, ariko ahubwo dutegerezwa no kuraba kuri Kristo Yesu umwami wacu, tukavugana ukwizera. Mu kwizera turi mu kwizera tuvuga ngo biciye kuri uwo Adamu wa kabiri kwagarukanywe mu buzima bushasha biciye ku buntu bw'Imana, ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Hano intumwa ikavuga mu buryo bwumvikana ngo umuyuda ni umuyuda wo mu mutima, kandi gukebwa ni uko umutima, ni uko mu buryo bw'imwemu, ngo biciye kuri mwemu, atari uko mu buryo bw'inyuguti mu buryo bw'inyuma duhereje kubivuga. Gukebwa biciye kuri mwemu w'Imana, biciye ku nkota ikarishe ya mwemu, kandi inkota ya mwemu ni ijambo ry'Imana, kandi uko inkota ibikarishe niko umubabaro ugabanuka. Iyo inkota, iyo imbugita itakarishe ntacimara, ariko iyo ibikarishe ikabikarishe nk'ugwembe, ikata byihuse, kandi gukata usa nkaho umenga ntunabibonye. Imana yahishuye ijambo ryayo mu buryo butangaje. Mbega nikagaye twabyumvise biva mu kanwa ka Mwene Data Branham, akavuga ngo mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 akavuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari ry'ubukuba gusumba inkota y'ubugi bubiri, ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'imwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro. Mbega nijyari rikarishe, nijyari mwemu yera ariya ubushobozi bwayo bwo gutwengetera. Ni ku munsi wa Pentecote niho mwemu yera yakoresheje ibyavuzwe kugira ngo abantu bashobore gucumitwa nko gucumitwa mu mutima. Hanyuma aho iyo ijambo riko riratangazwa ry'ijambo ry'Imana, aho mwemu yera arahindura ayo majambo akayagira inkota ya mwemu, kandi akayinjiza mu mutima wawe, akayinjiza mu mutima wanje, akayinjiza mu bugingo bwawe, akayinjiza mu bugingo bwanje. Aho gusa aho niho hashobora kugira kuba hari ikintu gikoreka kizoramba gifite agaciro mu bihe bidashira. Bitari uko turi abumviriza bibagira, kandi ntuzigera na rimwe tuba abantu bashira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Hanyuma iyo ntumwa yavuze mu Baheburayo 2 umurongo wa 19 aheraheza yavuze ngo ne vient pas des hommes mais de Dieu. Ngo umeze atyo ntashimwa n'abantu, ariko ashimwa n'Imana. Mu muntu uwo Imana yagize icikoramwo, ntiyishimagiza nk'aho menga niwe yagize ikintu akora, ariko nk'uko nyine byanditswe ngo umuntu niyashaka kwihimbariza kwishima yishimire mu mwami. Ugushimwa ngo ugushimwa ko muntu nk'uko ngo ni kuva ku bantu. Reka dusome hano murongo
wa nyuma wa Roma kabiri ngo uwo muntu ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Mu busobanuro haravuga ngo ugushimagizwa cyangwa gushima k'uwo muntu ngo umuntu nk'uwo aramenyekana. Umuntu Imana yaratumenye, Imana yatumenyeye muri Kristo, yaratwemeye nk'ishamvu yayo. Turabayo kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Ubu rero reka irindi rimwe dushimike kuri uyu murongo wo mu Baroma gatatu umurongo wa gatatu. N'est-ce pas? Si certains se sont montrés tuvuga iki? Naho bamwe batizeye mu gifaransa ngo naho bigaragaje nk'abatizigirwa, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiwe ko ngo bizokuraho ubwizigwa bw'Imana biragahera. Bene data n'abashiki banje mu mwami, Imana iguma ari inyakuri, kandi ibyo yasezeranije irabigumya nta nkeka. Koko imbere yuko itanga isezerano yari ibizi ko ishobora kurisohoza. Nimba rero bamwe babaye abatizigirwa, dutegerezwa kuvuga yuko batagize umwimenyerezo w'ubwizigirwa bw'Imana mu bwina bw'imitima yabo. Kumbure babayeho bicaye bumviriza ijambo ry'Imana, ariko ikibazo nicyo kumenya nimba ijambo ry'Imana ryo ryarakoze ico ryoba ryararungikiwe. Si ugutangaza gusa, si byo nyamukuru, ariko ahubwo ico bikora, ico uguhishurirwa gukora kw'Imana mu mutima wawe no mu mutima wanje, mu gihe hariko hatangazwa mu buryo bwo guhumekerwa ijambo ryayo ryera ry'ubushobozi ry'igiciro. Aho naho gusa niho umwami ashobora kwishimagiza. Hanyuma ku byo kumenya nimba ubwizigirwa cyangwa kutizera kw'abantu nk'akarorero bishobora guhindura ubusa ubwizigirwa bw'Imana, haca haza inyishu ku murongo wa 4 ngo biragahera, nta na rimwe ngo ariko ahubwo biguma ari by'ukuri. Imana ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari umubeshi. Imana ni nyakuri, nta kindi kintu ushobora kuba. Kandi twebwe kumbure ukiyumvira ku bwawe ukavuga ngo Jesse ndumubeshi. Ombereza ico cyumviro cyonyine ugize ni ubeshi, kuba wiyumvire kutari umubeshi. Niba Bibiliya ivuze ko umuntu wese ari umubeshi, ni by'ukuri. Kandi rero tushatse kubyemanga, aho rero turaza gufashwa, kandi turemanga yuko twese turi ku ruhande, ariko turashinga intahe nyine mu by'ukuri yuko Imana iguma ari nyakuri, kandi yuko ukutizigirwa kw'abantu cyangwa kutizera ntibisibanganya, ntibikuraho ubwizigirwa bwayo. Twebwe turashobora kwitega yuko izoba ari nyakwizigirwa gushika ku iherezo, kandi natwe dutumirirwa kuba abizigirwa gushika ku rupfu. Atari gusa gushika ku rupfu, ahubwo no mu rupfu twinjiranamwo ubwizigirwa. Kubera iki? Kuyihe mpamvu? Kubera yuko nyene ubugingo yaramanutse, hanyuma aba umwizigirwa muri byose. Mbega dusoma iki mu Baheburayo ngo Mose nk'umugurano w'Imana, umusabyi w'Imana, yari umwizigirwa mu nzu y'Imana. Hanyuma Kristo nawe nk'umwana w'Imana ni umwizigirwa mu nzu yiwe bwite, kandi inzu yiwe ni twebwe. Amen. Ubwizigirwa bwiwe bugaragarira hagati mu bwoko bwiwe. Murazi abatizera barakunda
kuvuga ukugabitanya ngo kw'Imana. Hanyuma igihe rero babajije nimba bizera mu Mana bakishura ngo oya, ariko ubwa mbere bavuze ngo Imana ngo ngiragabitanya, ngo niba yemeye iki kiza hano ngo kimera ngo zanyamugiginama ngo amapfa ngo hakaba imibabaro n'ibindi n'ibindi, hanyuma bakavuga ngo iragabitanya. Hanyuma bakavuga ngo ntibizera yuko ng'Imana ngo ntibaho, ngo ntibayizera. Ariko twebwe abizera n'imitima yacu yose iragororotse mu bintu byose ikora. Turashobora kuba tutabitahura, kandi kumbure tukavuga ngo ni kubera ko none ibi rero bitegerezwa kumera nk'uko, ni kubera ko imbega bitomera ukundi kuntu. Ntukagire uguhagarika, irazi inzira, irazi igihe, irazi ni umujyanama, ubushobozi, data wa twese ahoraho bukama amahoro, yadufashe ikiganza kandi araturongora. Umurongo wa 4 mu Abaroma 3 ngo biragahera. Ahubwo ariko Imana ibone ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari umubeshi, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi ngo utsinde niwashika mu rukinja. umuntu yabaye mu gutsindanishirizwa biciye mu kwizera Yesu Kristo, uwo yavuzwe ko agororotse, avuzwe n'Imana ubwayo. Sindabizi nimba nuba narabivuze hano, ariko ni mu butumwa bwasobanuwe muri kahise kari hafi inyuma, aho Mwene Data Branham avuga umuntu yaje kumuraba, hanyuma avuga aya majambo akurikira. Aravuga ngo nugakunze kuba ataco nzi nagirizwa, meze nk'aka kana gato gaheje gushikanirwa umwami. Hanyuma Mwene Data Branham aramuraba, aramubwira ati Mwene Data, ati ntiwatahuye, ati wewe ahubwo urengereye kugira icyo wagirizwa canke icyo wagirizwa gusumba aka kana gaheje gushikanirwa umwami. Hanyuma uwo mugabo yumva biramurenze, arubirica avuga, aravuga ngo none ibyo bishoboka gute, je nakoze ibintu byinshi mu buzima bwanje. Hanyuma aravuga ati Mwene Data, nyumviriza, aka kana gato, aka kayoya karavutse, kavukiye mu cyaha, kandi nako gakeneye ubuntu bw'Imana. Hanyuma wewe ubuntu bw'Imana waramaze kubuhabwa, wewe waramaze kozwa mu maraso y'umwagazi w'intama. Ibyo nibyo dutegerezwa gutahura. Ugucungurwa si ikintu kiri imbere yacu, ahubwo ni ikintu cyamaze gusohoza ku musaraba i Golgotha, ku bwawe no ku bwanje, ku bw'ubuntu. Ubu rero iri jambo hano umurongo wa 4 mu Baroma 3 ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rukinja. Turabizi ko Yakobo yagwanye n'Imana, yaniganye n'Imana, kandi ko yanesheje, yabaye umuhizi, yabaye umugwanyi, yabaye umuganwa w'Imana. Dutegerezwa kubisohokamwo tunesheje biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu, uwo mu buryo bw'ubwiza cyane yanesheje ku musaraba i Golgotha. Kandi nimba tugize umugabane mu mukoko yacunguye, tuzosohoka turabidegembya, tuzohagarara ku nkombe y'ikiyaga cibiyo, turirimbe indirimbo nshasha, duhe Imana yacu amashimwe, tuye ubwiza. Wewe nanje nta na rimwe ntitwoshoboye gusohoka tunesheje
Je l'ai compris. narabitahuye kandi twese twarabitahuye guhera igihe kirekire. Récemment, mu minsi iheze ahantu kanaka umushiki wacu yaravuze ngo Mwene Data Frank je ne savais pas ngo sinarinzi j'étais capable de faire yuko nari nshoboye gukora nk'ibintu nk'ibiraho. Umugabo et reste un homme. umuntu aguma ari umuntu ariko Imana iguma ari Imana, kandi uko niko dushobora gushimikiza kuri we no ku ijambo ryewe. Baroma 3:4 agace ka 2:4 ngo kugira ngo mu majambo yawe ubone ke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rukinja. Rimwe na rimwe umugwanizi abashaka kuduhaririza mu bintu byose, ngo aduharirize akavuga ngo iyo wari umwana w'Imana, iyo wari ufite kwizera, hanyuma akaza kumwe wese mu buryo butandukanye, hanyuma agatangura buke buke agatangura kubiba muri twebwe ugukekeranya kumwe, hanyuma mu buryo bwihuse nitube tukibona wanesheje w'igorogota, tukaba tubona neza ko gutsindwa bitegerezwa kuza. Ariko iyo turabye tukaraba Yesu wanesheje w'igorogota, turamenya yuko intsinzi yiwe yacitse intsinzi yacu kubw'ubuntu. Amen. Kandi twagizwe abanesha, ariko dutegerezwa kuguma turabanesha, dutegerezwa kwifatanya n'intsinzi iyo twahawe kubw'ubuntu igorogota. Ku bijyanye n'ibyo ndashaka gusoma umurongo wa 37 wo mu Baroma 8, Abaroma 8 igice ca 37. Paulo yari yavuzemwo ibintu byinshi ibyo yari yaciyemwo, hanyuma agaheraheza n'aya majambo. Abaroma 8:36 ngo nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Paulo hano atanze isoko, inkomoko y'intsinzi iyo twahawe jewe nawe. Muri ibyo byose ngo turi abanesha byiyaguye. Hari muri busobanuzi buvuga ngo tuba mu buryo bwiyaguye, ngo turengeye byose, ngo kandi Imana ngo iduhagurutsa mu mukungugu. Hanyuma ubu rero ngo biciye kuwa dukunze. Uko biri ni alfa na omega. Hano ni gitangura n'icyanyuma, atari yuko twebwe twishira ko ibyo dushoboye byacu, ariko ni mu kumenya ko tukavuga ngo mwami biciye kuri wewe nta kiza kanje kashitse, ugucungurwa kwanje, intsinzi yanje, ibintu byose mfise mwami, ingo byose biva kuri wewe, urakoze kubw'ibyo. Kandi uko tuzobandanya kuba ababishima, niko Imana izokwishimagiza, niko izokwemeza ijambo ryayo. Ngo ariko muri ibyo byose ngo mu buryo bwiyaguye turabanesha tubihawe n'uwo yadukunze. Ngo yaragukunze wewe, yarankunze nanje. Urashobora kuvuga ati ego, ati intsinzi gutsindwa kwanje kose, mumbabarire nandi shobora kuvuga ibyo nyene. Kandi abantu bose b'Imana n'ubwoko bwose bw'Imana bwari gushobora kwatura ibyo bintu nyene. Ariko uyu munsi ntibijyanye no kuba wewe na jewe ngo turabe ku bintu twananiwemwo. Uyu munsi tureka turabe uwageragejwe n'umugwanizi, nk'uko atamuntu n'umwe yigeze ageragezwa nk'uko uri aho, ariko we agasohoka anesheje
saigné pour toi et pour ngo moi. akavirana ku bwanje no ku bwawe ku musaraba igorogota Nous kugira ngo ibyo byose ku bwacu consacrer toi et moi comme kugira ngo vainqueurs. adushikanire twebwe nk'abanesheje haleluya twaracunguwe kandi tuzoba abanesha ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. kumbure wovuga hati ego none ni gute ni ryari ibyo bizokoreka ryari? C'est ce que je vous ai lu. Ni gute ibyo byo nabasomeye biciye kuri inde ni kuvuga biciye kuri uwo yadukunze, C'est par ni lui biciye kuri que cela uyo se fera. niho ibyo bizokoreka ryari. Il sait mieux. Arabizi neza gusumba uwundi wese, Il se laissera. ntazoreka ngo ashingirwe isaha iyo twe tumushingira. Hanyuma Nous avons encore une parole. turafise irindi jambo ry'igiciro kandi ryera hano mu Chapitre 4. Baroma igice cya 4 umurongo wa 11. Chapitre 4. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 11. Le signe extérieur de la circoncision, il l'a reçu. kandi ahabwa ikimenyetso niko gukebwa kuba ikimenyetso cyo kugororoka kwavuye kuri kwa kwizera yari afise atarakebwa. Il est ici question d'Abraham. Hano hariko havugwa Aburahamu, Justice de la foi. uwo ukugororoka kuva mu kwizera niwe yabiharuwe kuko Reçu hanyuma aronka nk'ikimenyetso de la circoncision. ikimenyetso cyo gukebwa kw'inyuma. Uyu munsi Du sceau de Dieu. havugwa ikimenyetso c'Imana Circoncision intérieure du kiba cœur. ari ikibera imbere mu gukebwa k'umutima, kandi ikimenyetso c'Imana ni mwemu yera, Et le Saint-Esprit, kandi mwemu yera pas représenté par quelque chose, ntagaragazwa n'ikintu kanaka cerekanwa inyuma kikerekanwa inyuma, oya, ariko ahubwo n'imbere mu bwina bw'umutima wacu niho nature de Jésus lui-même. akamere ka Yesu ubwiwe niho karemegwa, hanyuma kakagaragara mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Ici, Hano chez Abraham, kuri Aburahamu c'était une circoncision kwari extérieure, ugukebwa kw'inyuma, extérieure, cyari ikimenyetso cy'inyuma kigaragara inyuma, kwari ukugororoka kw'inyuma, ukugororoka kw'imbere dans le Nouveau kw'imbere mu Testament. kwizera. C'est une circoncision Kuri twebwe intérieure mu izoro rishasha et un signe ni ugukebwa kw'imbere mu mutima n'ikimenyetso cy'imbere mu mitima yacu, ibyo yuko Imana yatwemeye muri Kristo, kandi imprimer son nom sur nous. yuko yashyize ikimenyetso cyayo kuri twebwe. Exprimé ici dans Paulo yabivuze hano mu cete c'Abikorino, abivuga muri no mwana majambo 2 Corinthiens 1, Abikorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 21 wa 21. Abikorino ba kabiri igice cya mbere. nous a affermi nous et vous. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, Loin, c'est kandi niyo yatubanuje amavuta. Umurongo wa 22, a mis son sceau, kandi niyo yadushize kw'ikimenyetso, a donné l'esprit. itugwatiriza nkemu wayo mu mitima yacu. Dans l'Ancien Testament, Mu isezerano rya kera cari ikimenyetso que cette kigaragaza yuko uko kugororoka kuva mu kwizera kwari kwemewe n'Imana, dans le Nouveau Testament, ariko mu isezerano rishasha c'est ni son sceau ikimenyetso qu'il cayo imprime nico sur l'œuvre yandika accomplie ku gikorwa carangiye c'igorogota kiba gisoreje muri wewe, kandi nico gituma chemin de la foi inzira y'ukwizera Yesu Kristo itwara ku kwihana, igacana ku mubatizo, ikaja gusohoza donc au baptême d'eau, ensuite, umubatizo w'amazi, hanyuma hakaba ukuzuzwa mwemu yera no gushika ku kimenyetso ca mwemu yera. Paul l'exprime. Paulo arabivuga hano C'est lui ngo qui a aussi imprimé son sceau sur nous, kandi Imana niyo yadushizeko ikimenyetso, un sceau, atari gusa ikimenyetso gusa, son ariko ahubwo ikimenyetso cayo. Bene data et sœurs. na bashiki banje,
Comprenons-le aujourd'hui. tubitahure ubu tubitahure rimwe Sa grâce. risa ni ubuntu bwayo, ni ijambo ryayo, ni amaraso yayo, ni ubuzima bwayo, ni mwemu wayo, byose ni rwayo, ariko yarabiduhaye, yabihaye wewe, ibihana jewe, kandi turabimushimira cyane. ubu rero twabaye abagira umugabane muri ibyo bintu byose. Abikorino ba kabiri rimwe 21, Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturanuje amavuta. Iyadushimitse ikadukomeza kuri Kristo, ikongera ikaturanuza amavuta, ikadusiga. Natwe dutegerezwa kuba dushimitse kuri Kristo ku buryo bw'uko ibihusi bikomeye bitodukorako. Hanyuma hari abantu biyumvira ko bashimitse, bashinze neza, ariko bakazungagizwa, mbere bagatembagazwa. Ariko nimba atakintu na kimwe tugaragaza, atakintu na kimwe twadusiguye ku bigaragara inyuma, ariko iciza c'Imana imbere muri twebwe nivyo ko gisangwa mu mutima wanje no mu mutima wawe, ikintu kidashobora gupimwa ngo abantu bagipime mu buryo bwabo, ikintu kiba kivuye gusa ku Mana. Abikorino ba kabiri cya mbere 21 ngo ariko yidukomezanya namwe muri Kristo, ngo kandi yaturanuje amavuta ni Kristo. Umurongo wa 22, kandi niyo yadushize ku kimenyetso cyayo. Mbega iri si jambo ry'igitangaza ngo yadushize ku kimenyetso cyayo, ngo yadushizeho, ngo iradukomezanya muri Kristo, ngo ituranuza amavuta, itwuzuza ubushobozi bwayo, tugirwa abazima namwe mu wayo. Ishaka gushirako ikimenyetso cyayo ku mutima wawe no ku mutima wanje, inyuma yuko ijambo rizoba ryabaye rihagije mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Turasoma kandi twihuse ku by'ukuri kw'Imana mu byashoye Yohana 15, ibyashoye Yohana 15 ni ku murongo wa 3, niho umugwi munini uririmba indirimbo ya Mose. Hano aravugwa mu byashoye Yohana 15 murongo wa 3 ngo baririmba indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza, mwami Mana ushobora byose. Inzira zawe ni iz'ukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Imana ni iy'ukuri, ijambo ryayo hamwe n'ibyo ikora byose ni kandi biguma ari iby'ukuri. Twebwe ariko natwe dutegerezwa kwinjirwamwo nuko kuri kw'Imana. Nta yindi nzira yindi, kandi basomera mu byanditswe byera kugira ngo mumenye yuko twarungitswe muri Kristo, twashizwe muri Kristo. Yohana wa mbere 5 ku murongo wa 18, Yohana wa mbere 5 umurongo wa 18 cya 5, Yohana wa mbere cya 5. Turazi yuko umuntu wese, umurongo wa 18, turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyagwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. Ariko umwe yabyagwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. Murashobora ni iby'ukuri, kubera yuko ijambo ry'Imana naryo ribivuga. Wowe bibona uko canke wowe utarabibona nk'uko, ibyo ntacyo bisigura. Haranditswe hano yuko
ngo uwo azozigamwa kandi uwamugwanizi ngo wa mubi ntazomukorako. Murabizi igihe umugwanizi yaza imbere y'umwami akamubwira ibya Yobu, umwami Imana yahaye Satani uburenganzira bwo gukubita Yobu, ariko ntiyategerezwa gukora ku bugingo bwiwe ngo akore ku buzima bwiwe. Ngaho turahageze. Paulo akavuga ngo umumarayika wa Satani ngo amukubita ibipfunsi, ngo kandi ko yasabye inshuro 3 zose umwami ngo icyo kintu akimwegeze kure, kandi umwami akamwishura akamubwira ngo reka uhazwe ngo n'ubuntu bwanje buraguhagije. Ntiyashatse kumusobanura ngo Paulo ngo kubera ibi ngo kubera n'ibindi, nta kintu kindi yarengeje ko kiretse kuvuga ngo hazwa n'ubuntu bwanje buraguhagije. Umuntu Satani yakubita ibipfunsi, ubugingo bwiwe ntibwategerezwa gukora kogwako. Bakundwa, turashobora natwe kwizera tukavuga ibyo bintu nyene, nubwo umugwanizi, nubwo umubi atwitako nk'uko intambwe yivuga ihuma, hanyuma tukaba ikintu kimwe kirekekeranywa ko nuko uwabyawe n'Imana yajanywe mu buryo bw'imwemo atwagwa muri Kristo Yesu, kandi Satani ntashobora kudukorako kubera yuko tuba turi muri Yesu Kristo umukiza wacu. Arashobora kutwagiriza, nibyo, ariko umwami aramusunika, aradukingira, aradukingira, niwe adusabira. Ubu rero raba rero ikintu cy'ubwiza cyane hano, Yohana wa mbere 5:19 ngo turazi yuko turaba Imana. Mbega ibyo ubwo si ubumenyi bw'ubwiza, ubwo si ubumenyi bwiza cyane. Aravuga ngo turazi yuko turaba Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi, ngo iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Ibyo rero ntibihagarara kubwo bumenyi gusa. Ubumenyi buhezagiye Yesu n'uwanje, ibyo ni ibikorwa by'Imana, byemera nyine uko nyine nk'uko biri. Hanyuma ntureke umugwanizi ngo abibakure ko ngo mubikore kw'amaso, abatume mubikore kw'amaso, atangore gutuma mukekeranya ngo abibakure mbere y'amaso, ngo hanyuma ngo abakure ibintu twahawe mu buryo buzimbye tubihawe bivuye ku Golgota. Raba ubundi bumenyi bwiza bwa kabiri, ndabisoma duhere ku murongo wa 20, akavuga ngo kandi tuzi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge, mu Gifaransa ngo ugutahura, ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo, ngo iyo niyo Mana nyakuri, ngo n'ubugingo budashira. Mbega iyo si ijambo ry'ubwiza? Basi vuga mu mutima wawe basi iti amen, nuko bimeze, amen. Nubwo tubahutse kubibwira hejuru, rimwe na rimwe biratugora kwivuga kuri icyo tuvuga igihe bijanye no guha icubahiro Imana yacu n'ubwiza, ariko rimwe na rimwe imitima yacu basi yategerezwa gusukasuka, iminwa yacu nayo ntiyari ikwiye kuguma inumye, ariko yari ikwiye gutanga ishimwe ku mwami. Turabizi ngo turazi yuko turaba Imana, turazi yuko umwana w'Imana yaraserutse
et qui nous a donné l'intelligence. kandi ko ngo yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutahura. Haleluya! Ibyo turabizi. Ntiyapfuye gusa ku musaraba igorogota kiriya gihe kera, ngo hanyuma ngo azuke, ngo hanyuma ngo yigire mu ijuru, ahubwo agendagendera hagati y'ibitereko amatarandwi by'izahabu, arihishura hano ku inosi nubwo ari mu ijuru. kandi ibyo rero birabahagije ngo musome mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:13 kugira ngo ibyo bibe ibyumvikana cyane kuri mwebwe. Haranditswe hano mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:13, nta waduze mu ijuru atari uwamanutse ava mu ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru, ngo ari mu ijuru. Yagendagendera hano ku isi n'amaguru yiwe abiri, hanyuma ku munwa wiwe hagaca ko ngo umwana w'umuntu ari mu ijuru. Yuzuye ibyaremwe byose, nihari aho babiri canke batatu baba bakoraniye mu izina ryiwe. kandi yaba twabaye mu ijuru ubu nyene twobibonye, ariko kubera ko turi ku isi tumubona kandi tukamwumvira hano ku isi. Ubu rero ndashitse ku gisomwa ca nyuma ico nashaka gusoma, ariko hano ntitwibagire ubumenyi bw'ubwiza bw'amahirwe, ubumenyi bw'amahirwe. Yohana wa mbere 5:19 ngo turazi ko turaba Imana, murongo wa 20, ngo kandi turazi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge kugira ngo tumenye y'ukuri. Mbega warayimenye? Haleluya! nta kundi kuntu byogenda. Yaratwishuriye kandi turi mu y'ukuri. Nibyo nimba uri muri yo, nuko yakwimenyekanishije ko, nuko wayimenye, waramumenye, kandi nawe ukaba waramenywe nawe. Rero muca mubona ko ibyo mu buryo bubandanya bigenda biba iby'ubushobozi. Turabizi ngo turazi yuko turaba Imana, turazi yuko umwana w'Imana yaje, ngo turazi ngo yuko turi mu y'ukuri mu mwana wayo Yesu Kristo, ngo uyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Abantu benshi bazi ibintu byinshi, ariko nimba badafise ubumenyi babuze ibintu byose. kandi iyo atakindi kintu na kimwe narinze kiretse ibyo duhejeje gusoma, amahigwe ubuhigwe ku Mana yanje. Aho rero nobanzi ibihagije ko Imana, nobanzi ko umwana w'Imana yaje akancungura, kandi ko shobora kuba mu y'ukuri, muri we mu y'ukuri, kandi ko wa mubi ntashobora kunkorako. Arashobora kudukubita ibipfunsi. Sinigeze mpura n'umuntu uwo Satani yoba yabwiye ivyo ibimunezereza, ngo sitareka mubwira ibintu bimunezereza, ngo cenga akamufata mu buryo bwiza, kumufata neza. Yesu Kristo yaje kugira ngo aduhe ubugingo, kandi ubugingo buryo busagutse. Mu gihe Satani nawe yaje ngo yibe, ngo yice, ngo agandagure, ivyo nivyo bintu, niyo mico iranga Satani. Kera sinabwatahure igisomwa kivuga ngo udakunda mwene se ngo numwicanyi. Yohana wa mbere 15. Sinari bwabitahura ivyo bintu. Uyu munsi ndabitahura ngo birushirije.
birakwiye yuko ubanza guca mu ibyo bintu mu buryo bikorerwamwo ukamenya ingene bimeze hanyuma ukamenya ibyo ari byo. ubu rero ijambo rya nyuma mu byanditswe byera Imana bishatse muri kino gikorwa c'Imana byakozwe n'intumwa ibyashoboye Yohana 22 nashaka kugira ikoraniro ryose ku kino gisomwa ibyashoboye Yohana 22 dore ku murongo wa 6 arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Arrêtons-nous un peu sur ce texte. Reka duhagarare hano gato kuri kino gisomwa twasomye mu Baroma igice cya 3 ngo Imana ni nyakuri nubwo umuntu wese yoba umubeshi. Imana iguma ari nyakuri kandi Imana iguma ari yizigirwa. Hanyuma twasomye ko Yesu Kristo ngo yaraserutse kugira ngo tumenye iy'ukuri hanyuma tugaca tubwirwa ngo turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Uyo niwe Mana nyakuri kandi niwe bugingo budashira. aha rero tuca tubona ibyo ari byo ubu ku murongo wa 6 ngo maze arambarira murongo wa 6 mu byashoboye Yohana 22 atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri ngo ntakikiranywa ko nayo kuri kuyihe mpamvu kubera iki? kubera ko akanwa k'umwami kayavuze mu by'ukuri hasohoka gusa iby'ukuri. mu y'ukuri hasohokamo iby'ukuri gusa. ijambo ryiwe niryo kwizigirwa, ntirikekiranywa ko n'iry'ukuri. haleluya, amen. nimba atakindi na kimwe dufise hano ku isi cyo kutunezereza, basi tunezererwe mu Mana no mu ijambo ryayo, nk'uko ibyanditswe nyine bivuga ngo umunezero w'umwami mu mwami nizo nkomezi zanje. umurongo wa 6 Yohana 22 ngo ayo majambo nayo kuri ntakikiranywa ko nayo kwizegwa. kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. hano ntibijyanye no kuba ari umumarayika canke ikoraniro canke umukozi, ariko ngo yarungitse umumarayika wiwe wo kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. turabizi biciye ku ijambo ryo muri Amosi yuko umwami ngo nta kintu na kimwe akora atabanje guhishurira amabanga yiwe abavugisha abanuzi. bakundwa, nk'uko twabivuze ku ntango, ahantu hose ubutumwa bwiza buravugwa. abantu bamwe bagakuramwo umubatizo w'amazi, abandi bakareka umubatizo wamwe mu yera, abandi bakareka ukira kw'indwara, abandi bakora ibintu bimwe, abandi bakoramwe n'ibindi. ariko Imana nta kintu kimwe ikuramwo, nta kintu kimwe isiga ku ruhande. iyo turavye mu migwi y'abita ngo nabo mu butumwa bwiza bwuzuye kandi bisikunegura, ndashobora kwinegura bihagije jewe ubwanje ko ndafite impamvu zo kubikora, ariko ndashobora kubwira ikintu kimwe: tubaye mu gihe c'ubuhanuzi kandi dukeneye uburongozi bw'Imana, kandi ubwo burongozi canke ayo merekezo twerekwa tubihabwa gusa biciye ku bukozi bw'ubuhanuzi.
Et il se peut qu'il y en ait encore qui birashoboka yuko hariho abantu bamwe biyumvira mu mitima yabo bakavuga ngo frère Branham iyo batabaye muri Data Branham sauvé malgré tout. ngo nubwo biri uko twari Je ne gukizwa souhaite pas m'étendre sishaka sur ce sujet. guteba cyane kuri uwo mutwe kuri ico hanyuma mu nyuma bagashika boshika kure bakavuga ngo iyo batabaye Yohana ku kazina ka Patmos Aussi béni. ngo naho nyine ari guhezagirwa ngo kandi iyo ngo hatabaye umuhanuzi Eliya Je le serai aussi. Et ngo naho nyine guhezagirwa hanyuma mu nyuma ugasanga bose bashize ku ruhande hanyuma ukawushaka nyuma y'ibyo byose guhezagirwa abantu bari bakwiye gutegwa isoni nimba badashobora kubaha ingingo Imana ifata passe outre kandi baciye ku ruhande ibintu bagaca ku ruhande y'ibyo Imana ikoze avec les messagers de Dieu. Nous avons hamwe n'intumwa z'Imana ahubwo aho ntituba dufite ibyo dukorana n'abantu ahubwo nibyo duhuriye ko n'Imana ubwayo iba yarungitse umuntu kanaka kubera yuko byari bibereye kugira ngo idusubize mu kibanza nous aider. idufashe Bien sûr. nibyo Si l'on veut danser à tous les iyo mariages en même ushaka temps, gutambira mu bukwe bwose mu mwanya umwe n'est pas très agréable pour de telles personnes. ukuvuga ibintu nk'ibyo ntibinezereza abantu nk'abo ariko birakwiye yuko uko biri kose birakwiye ko ibintu bivugwa mu buryo bwumvikana ibyo Imana yasezeranije birakwiriye ko ibisohoza kandi igereho ivuga ngo ehe nzobarungikira Eliya umuhanuzi imbere yuko hashika umunsi wambaye kandi uteye ubwoba w'umwami wowe urinde kugira ngo uvuge ngo ngo ntidukeneye umuhanuzi none rero dukeneye iki rero dukeneye dukeneye gusigwa ku maso kugira ngo tumenye ko byari bibereye nibyo cyangwa si ibyo ndabibabwira ntibyari ahubwo bibereye gusa ahubwo byari bibereye bikwiriye cyane kandi cyane iyo Imana itabisezeranije kandi ntiyari kuba yari bisoje ikintu ciza ni ciza hano mu murongo wa gatandatu ni ukuvuga ngo arambarira mu murongo wa gatandatu ni murabe umwami ntabwira abandi aramvugisha akakuvugisha aho nyine aho wumvirije aho utahuriye haravugwa hano umurongo wa gatandatu mu byashiwe na 22 umurongo w'indwi ngo menya ibi kandi ndaza vuba hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo muca mubona ibyanditswe rero ku murongo w'icumi ni kuvuga yuko amajambo ntiyarakeneye kumatanishwa ishashara n'ikimenyetso ngo amatanishijwe ishashara n'ikimenyetso kubera ikimbega kubera yuko ibimenyetso byaramenywe amabanga y'Imana arayishurwa mwamabwira abiwe kumbure ano tubanze gusoma umurongo w'icenda umurongo w'umunani ni jewe Yohana numvise ibyo ndabyibonera maze kubyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ibyo ngira ndamusenge umurongo w'icenda arambarira atoya sigaho ndi umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo Imana iba ariyo usenga turi hano uyu munsi kugira ngo dusenge Imana kugira ngo tuyisengere mu mwemu no mu kuri kandi ndizera yuko turashobora kuvuga neza n'umutima n'amaba wacu wose nk'uko Yohana yabivuze kiriya gihe kera akavuga ngo jewe Yohana ni jewe numvise ibyo ndabyibonera jewe Ewald Frank wewe uri we wese ni jewe ni wewe ni twebwe twumvise kandi twabonye ibyo bintu byose ntibiguhagije gusa yuko Yohana yabibonye
dois le voir. nawe utegereza kubibona Les entendus. si uko abandi gusa babyumvise nawe utegereza kubyumva si uko abandi Vécu. babibayemwo bakabironka nawe utegereza kubibamwo kandi utegerezwa kubyakira Et c'est moi. kandi ngo ni jewe Vu et ni entendu. jewe yohana numvise ibyo ndabyibonera yohana ntiyavuze ibyo En bombant le torse. ngo yadugije igikiriza ahubwo ni mu guce bugufi kose turabona neza kubera yuko yubamye kugira ngo asenge Adoré. asenge ngo asenge Il a dit sous le hanyuma wowe nyine ko yari atwawe imbere muri we n'ibigumbagumba yari afashwe akozwe ko yarengewe qui ait eu la grâce kuko niwe nyine yari yagiriwe ubwo buntu parmi tous les autres. mu bandi mu zindi ntumwa zose niwe Et entendu. yari yabonye yumva ibyo bintu byose Frères et sœurs, bene data sur une période de presque 2000 ans, ku gihe c'est nous kija kungana nk'ibihumbi bibiri ni twebwe muri runo rungano rwa nyuma ni twebwe dushobora kubona kandi tukumva ibyo byose ku bw'ubuntu Et tout à l'heure, quand on a chanté le mu chœur, kanya igihe harimbwa indirimbo ngo urabereye urabereye pensez qu'il y a sinibujije kwiyumvira yuko hariho hari indirimbo hariho ibitero dukunda kuririmba ariko murabizi imvugo iyo ayo majambo yavugiwemwo mu byinshi Yohana 5 ni kuvuga ngo igihe umwagazi yafata igitabo kugira ngo amenagure ibikimatanije ni by'abakuru 24 hamwe na bya binyabugingo 4 hamwe n'ubukuru bwose buri mu ijuru nibo bapfukamye basenga Imana baravuga ngo urabereye kwakira amashimwe ubwiza n'icubahiro kubera ko waretse ukicwa kuko wishwe ugacungurira abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe mubyibuke bakundwa igihe turirimba indirimbo ifatanije no kugurwa kw'imatanije ndwi reka dutangane kubaha no kwiyakira no gusenga byimbitse mu mutima dushimire uburyo bubereye Imana yacu kubera yuko si bigaragara ko jewe nawe twumvise ibi bintu tukashobora kubibona ahubwo ni ubuntu bw'Imana gusa nicyo gituma ijambo iryo twasomye naryo rirabereye kubiwe arahaguruka nk'umuco mu mwijima nk'umunyembabazi umunyakigongwe ugororotse Zaburi 112:34 yagurutse ku bwacu rero mu ndunduro reka dushimike ko kandi tugire ugushima biko umwami yarungitse umukozi wiwe Mwene Data mukunda Mwene Data Abaroma ntikwari kugira ngo agaragaze uwo muntu si kugira ngo tumushyire imbere iyo tumuvuga si kugira ngo tumushyire hagati na hagati ariko ni kugira ngo tumenye gahunda y'Imana hanyuma dushimire Imana yuko natwe twagizwe ababereye koza imbere y'umwami hanyuma tukumva tukabona ibyo bintu byose mu buryo bwiza cyane ibyo Imana yahishuriye umugurano wiwe Yohana kiriya gihe kera nibyo yahishuriye umugurano wayo Mwene Data Abaroma muri kino gihe turashobora kubibona turashobora kubyumva harahiriwe amaso yacu nimba abona amatwi yacu nimba yumva imitima yacu nimba imitima yacu ishobora kwakira nk'uko ibyanditswe bivuga ko umugisha udasanzwe w'Imana ube kuri twebwe twese kubw'ubuntu ntimubyibagire
turi dans le véritable mu y'ukuri, son Fils turi mu mwana wayo Yesu Kristo, ni we vrai Dieu, Mana nyakuri la vie kandi n'ubugingo buhoraho, placée en lui, washizwe muri we kandi waronse ubugingo bwiwe ku bw'ubuntu. cela Ibyo birabereye, birakwiriye ko dushimira Imana n'umutima wacu wose n'ubugingo bwawe bwose ku bw'ibyo, mu izina rya Yesu, amen. 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 Nous turahaguruka et prions. dusenge. Père céleste, Data uri mu ijuru, tout mon cœur, je te remercie. n'umutima wanje wose ndagushimira kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Vrai, tu es véritable. uri umunyakuri mwami, ijambo ryawe ni iry'ukuri, ni iry'ukuri Nous sommes en kandi turi muri wewe, Dieu véritable, iy'ukuri, fidèle sauveur, mukiza wezigirwa, insaisissable pour notre intelligence. ni ibidafatika mu bwenge bwacu, ariko turabyakira kandi turabyemera kubwo kwizera. Haleluya, À ton nom ku bw'izina ryawe o mwami. côté a été Urubavu rwawe rwarugurutse igorogota, amaraso yawe yaratembye pour notre rédemption et notre kubwo ugucungurwa kwacu n'ikigongwe cyacu. esprit de ton esprit. Turi mwemu wawe Tous les malades, kandi mbere mwami n'abagwaye bose, tu es notre médecin. uri umuganga wacu, uri umucunguzi wacu guhera kera mwami nyene ingabo. Gira izina ryawe, turagusengera hamwe duhimbaza ubushobozi bw'amaraso yawe, bw'ijambo ryawe kandi n'ubwamwemu wawe. Satani avemwo, ahebe umwe wese muri twebwe, kuko hano hakoraniye abantu abo Yesu Kristo yacunguye, ari bwo butunzi bwiwe. O mwami, tweze kubwo ubushobozi bw'amaraso yawe, tweze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Uduhezagire kandi turaba abahezagiwe, turizera yuko wakijije kandi ko wakijije. Turagushimira, turaguha icubahiro mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, amen.